kenshi wamana ishari inziga ikuzura umutima wawe ukama wiyumvira ingene abandi bateye imbere we nawe ukabura ingene vyagenze ukabura nawe ingene bigenda ingene ukora ijoro no murango ariko ukabona umenga ntaho ushika. Mbega waruzi ko rimwe na rimwe ari wowe vyitera? Waruzi ko rimwe na rimwe icatuma udashika ku ntego gituma udashika ku byo ushaka byaba biri muri wewe? Wonyemerera tukinjirana neza muri kino kiganiro, nizere ko uza gusohoka neza na neza nawe ubwawe wamenye icatumye udashika kuco wifuza, udashika kwiterambere ryawe, udashika hahandi nyene wama wifuza, ukama wibaza ngo barakuroze, ukama wibaza ngo hari abantu bamaze gushira ibitari byiza mu rugendo rw'ubuzima bwawe. Ariko nyemera twinjira muri kino kiganiro, jewe ndagushikiriza kino kiganiro ni One Boy Valaskira, ariko ugikwirikirana kuri Miracle Tip 257. Nyemera rero turabire hamwe bino bintu bitanu woshira mu buzima bwawe kugira ngo ubuzima bwawe kumbure bufate umurongo bugende neza bushike kuco wifuza gushikako, maze urugendo rw'ubuzima bwawe rube rwiza gusumba uko wifuza. Nyemerera dutangure tumbirize ikintu ca mbere maze bikidushikane ku kintu ca gatanu twateguye. Nibaze neza ko numara kubyumva ukabifata nk'ingingo ukabishira mu buzima bwawe ukabyubakira ko bizotuma ugera kuco wifuza. Icyambere, gira icyifuzo cy'ugomba kuja mu buzima. Uko biri kose birasaba ko ubwa mbere na mbere abanza kugira fondation. Mu gihe udafise foundation, udafise fondation y'ibyo ugomba gukora, nta na hamwe uzigira ushika. Rero gerageza ubanze utegure, banza upange, gerageza ubanze upange ahantu ugomba kuja muri kazoza kawe. Nimba ugomba ko muri kazoza kawe mu myaka 3 canke 4 uzofise inzu, ugerageza kumenya ati nshaka inzu. Rero uba mu kirundi no bavuga ngo ufise ishaka ngo nta pica toye. Mandela newe yavuze ngo ubumenyi niryo soko giterambere. Buri kimwe cyose rero maze kugipanga ukavuga ati ndashaka gukora iki, banza rero kironderera ubumenyi uvuga ati ndashaka gukora iki, gikorwa gute, nibihe bintu bikenewe, nibihe bintu bikenewe gushira mu rugendo rwanje rwa bino bintu, ko namaze kuba nubatse ikintu nkeneye ndacanditse muri agenda. Rero mu buzima bwawe gerageza ubanze umenye kuhubaka, umenye gufata igicapo cy'ubuzima bwawe, igicapo cyawe ugomba kuja, igicapo cy'urugendo rwawe ugicape, maze hama uciheko intumbero, uciheko ingingo, ugifate nk'inkama, ugifate nk'uko ariko kazi konyene kawe ufise, hama ugerageze kugenda utera imbere. Icya kabiri, shira amaso ku gicapo cy'ubuzima bwawe. Amaso yawe yakure ku bitagira mvura, amaso yawe yakure ku bitaza kugufasha gutera imbere, bitaza kugufasha gushika kuri cya gicapo. Amaso yawe yakure kuri ibyo bintu byose biza kugutsitaza bituma cya gicapo cyawe ucibagira, ahubwo amaso yawe rero yashire ku gicapo cyawe cy'ubuzima, mwene wagombye gutwara neza ubuzima, kuko nta wundi mudereva w'ubuzima bwawe atari wewe. Rero mu gihe ari wewe dereva, ni umenya ati gitoro cyaheze, ni umenya ati imodoka yandi igwaye ibi, aho ndiko mfatira kuri wa mudereva yicara ku modoka maze agatwara abakiriya. Ariko we nawe wicaye ku ntebe iyobora ubuzima bwawe ikabugeza aho wifuza kugera. Rero wewe fata amaso yawe yose uyashire ku gicapo cy'ubuzima bwawe kugira ngo ntugitembagaze, kugite mu mpanga, maze bwa buzima bwawe bwose wari kurapanga ngo butakarize mu mpanga. Icya gatatu, siga inyuma bagenzi bose baguca intege. Gabanya bajya abantu bose bakubwira ngo ntaho uzogera. Abo bantu bahebe, barekure, rekura wijane. Byoba byiza ko wewe wenyene woshika kuco wifuza, ako woshika nayo na bantu baguca intege. Ariko byoba byiza ko abantu baguca intege bo gusangayo waramaze gutera imbere, bakavuga ati yaratubwira, bakasigara baravuga umugani, bakasigara baravuga yamuhe canke yandi majambo. Ariko we nawe banza bagutufukamira, mbere banakwita mutama utanabikwiye, usanga uri umwana muto ariko bakakwita mutama kubera ko wahisemo gufata nkama urugendo rw'ubuzima bwawe, maze ubuzima bukaba bwiza, ukaronka ico wifuza. Imifuka ikuzura inoti na karinoti kuri ino simbona ariyo isa niyobora ubuzima bw'umuntu, kuko iyo ufise inoti ugira ijambo
ugira buri kimwe cyose wifuza mu buzima bwawe. Umutima wawe ntiwifuza icyo tudashobora gushikira, ariko icyo wifuza cyose ushobora kugishikira kubera ko wagerageje kurondera ikiyobora ubuzima hano kuri ino si, ariyo mafaranga hejuru yuko haba havuye Imana. Abavuye Imana yonyene ubugaba, yonyene ubuzima, yonyene kuburema, yonyene kubutunganya, ariko kuri no sinaho kugira ngo bugende neza no kufise icasha mu mufuko wawe. Icyakane, wige kuziganya, igakuziganiriza kazoza, wirinde gusesagura mu buzima bwose. Iyo uriko urashaka kufita aho ugomba kugera, n'ujana na babantu ngo nta myaka ijana, n'ujana na babantu ngo iyo ufise 50 ntibigura inzu ngo jya neza, umenye ko bishaka kukwankira gushika kuco wifuza. Iga kuziganya, yaba rimwe, yaba bibiri, yaba ijana, caba igihumbi, isorosoro igwiriye irija, niko abarundi bavuze. Rero iga kuziganiriza kazoza kugira ngo uko biri kose muri kazoza kawe ntazogire kimwe mu buzima bwawe wifuza gukibure, gutyo umutima utera gahinda, umutima utera ibikomere, kandi wari ufise imbaraga zo gukora, wari ufise umutima wo gukora kuco ushaka, wari ufise umutima ufise iyo ugomba kuja. Rero gerageza uziganirize kazoza kugira ngo hirya yejo canke mu yundi mwaka uzokwisange waramaze kugera muri rya terambere washaka. Icya gatanu, iga kuba umwizigirwa, iga kubaha, wongere wige no kugamburukira abandi. Kuba umwizigirwa nico nari guhera ko reka ndagihereze ko, kuko kuba umwizigirwa bishobora no kukubera umutahe w'ibyo byose nakubwiye. Ibyo byose nakubwiye birakeneye mutahe, birakeneye kugira ngo ufate urugendo cyangwa icapo cyawe wategura kugira ngo gifite aho kigomba ingene ugomba kugitwara, no kuzo ufise umutahe wabe w'ibihumbi 10 cyangwa ibihumbi bingahe bibaye no ugomba gukora, ariko byose bisaba umutahe. Ariko kuba umwizigirwa bishaka kubera umutahe kubera ko ni wizera, ni wamwizigirwa ugatumwa ugashikana, maze abantu benshi azokwizera bazara gutuma ushikana hama baguhembe. Byonyene kubera akazi, byonyene kuba umwizigirwa bishaka kubera akazi. Nemara kubona uri umwana mwiza utumwa ugashikana, hazogira igihe usanga urahuye n'ababosi kanaka bakubwira ati ibintu biguka ca kudandaza hama kazonda bukebuke. Byonyene bikagubera umutahe. Kuba umwizigirwa rero nabyo bishaka kuba umutahe. Gerageza wige kubaha, nutaba umuntu yubaha, wa muntu ubaye umuntu adafise indero, wa muntu adashaka kubaha umukuru canke umuto, nubwo ufise ubwizigirwa bungana gute byonyene burashaka gusenyuka, kubera ko nta muntu afise ubwizigirwa atarangwa no kubaha, atarangwa no kugamburukira abandi. Gerageza kandi kugamburuka iyo umuntu atumwe ugashikana. Nimba vuga urugikanwe ibintu binibi, ubikurugikanye ntagire umutima uhagaze, ariko agira umutima wizera, kuko akuzi avuga ati ujya n'umwana mwiza. Uko biri kose bigenda kandi birashika amahoro. Rero gerageza kuba umuntu w'umwizigirwa, gerageza kuba umuntu yubaha, gerageza n'umuntu kuba mugana ntagamburuka, kuko ibyo byonyene bishaka kubera umutahe. Mu gihe ubona ko kugira ngo uronke n'ibihumbi 10 byonyene bigira gute bikugora, ibyo ntumere nka babandi ngo ubutiza gitize, naho woba warize amashuri angana gute si bose bize bashaka kuranka ubuzi, cyangwa se bose bize bashaka kuranka amafaranga. Ariko uko biri kose warize cyangwa utize urakeneye kubaha, urakeneye kugamburukira abandi, urakeneye kuba umwizigirwa kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Nutaba umwizigirwa n'igugo ntico kwizera ukuzeje amabanga, nutaba umwizigirwa nta muntu numwe ushaka kwizera ukuzeje ibya kujeza, kandi nutaba umuntu yubaha nta muntu numwe yo kwizera, kubera ko uzoba gusuzugurana, uzahuze akagaye n'ibindi byinshi. Ibyo bintu bitanu rero nimba wabyanditse ahantu, gerageza ubigireko, uzogaruka umbwire, uzogaruka ushimire mu nyuma, uzogaruka umbwira ati kumbe nasanze bya bindi wambwira ari byo byanamfashije kugera kuco nifuza, kugera kuco nshaka. Uzogaruka ushimire. Ntawa nimba ino nama yakwigishije, nimba zino nama zagufashije, gerageza ugende ukoze subscribe, urikinge video, maze ubyandike muri commentaire, utubwire n'ibindi byinshi wifuza ko tugushikiriza. Nakushina kubwiye ngo muri 2026 ndifuza ko kila muntu wese yaje kuri Miracle TV 257 azohakura inama zihindura ubuzima bwiwe, maze afite igicapo cy'ubuzima bwiwe bigende bimera neza. Tuzokwisange muri mbona kazoza twese dusangira ivanta, turyohewe, tumeze neza, twishimye, tunezerewe, duhimbawe. Reka nabwira ati iyi ni Miracle TV 257, ni one boy Baraskira from Gentle Paradise KBBC. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista.